iraruhura, itanga amahoro, itanga umunezero. Akejo Media. Ndabahe mwaramutse namwiriwe bakunzi ba Akejo Media, ndiza ko muri mugoye neza mukomeye natwe ko mutuwanta ameze neza gose Imana yabikoze turi bazima. Ndabaye ikaze kandi kuri Akejo Media, ni jewe Keza Fleur ya Audrey kuri micro za Akejo Media. Nongeye kubaha ikaze kandi mu kiganiro My Story, ikiganiro cintahe, ikiganiro gishasha kuri jewe, gishasha ku bakunzi ba Akejo Media mumbonyemwo, ndiza yuko muza kugira ibihe vyiza. Ni ikiganiro ciza cyane gifasha imitima ya benshi, gihindura ivyumviro ku bantu bamwe bamwe, cyangwa ugasanga uriko uraca mu bibazo bisa nk'ivyo uwo turiko turayagisha, ariko aravuga nawe bikakuremesha, bikakwereka yuko uri umuntu w'agaciro kandi ubuzima uko bwogenda kose ubuzima bubandanya neza. Ndaguha ikaze udukurikirane nturambigwe, kandi nongera ndagusaba wewe muntu udukurikirane ijya mbere kuri Akejo Media utaga subscribe, genda bikore du supporting, utugire follow kuri Facebook, kuri Instagram, kuri TikTok, kuri X hose kugira ngo bikunde uze urakurikirana ibiganiro byacu neza ku rugero rushimishije, kandi wongera udushigikira, tuzakenyera commentaire bivuga tuba twakoze, mutubwire mbega bimeze gute, mwabibonye gute, canke unafise n'ikibazo ugomba kubaza ukakibaza no mwanya wawe. N'ikindi kintu nongera ndabasaba gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo abandi bantu benshi babone ivyo dusangiza abakunzi bacu. Muzi mukoze cyane. Reka wonda basaba mudukikane ntimurambirwe muzogira ibihe vyiza. Reka mu cyubahiro nange nakire umutumire ubuna munsi. Ndabaramukije. Ndabaramukije nanje. Murameze neza? Ndashima umwami. Aho ni sawa cyane. Muraberewe? Murakoze cyane. Namwe nuko nyine. Birakuze gose. Mbega murakira gute iyo umuntu ababwiye ko muberewe? Ni kawaida tu nyene tubishimira umwami kuko harabaho ibihe byinshi yifuza kwambara akabego bigakunda canke nibikunde, ça dépend des situations. Ariko bihora bishika iyo wambaye nk'impuzu kanaka ukabona ko waberewe, ukavuga ati nubwo umuntu atombwira ko mberewe vraiment ndiyumvamo ko mberewe. Ego bisanzwe biri mu bantu presque bose, umuntu wese arumva ko hari akantu kanaka. Aho rero ngo ni hajyari biragoye kudetermina, ariko iyo nyene wumva ko wakoze ikintu kivuye nko no mu nguvu zawe uravuga ati kameme jese. Urakoze cyane. Woshobora kwidondora ku bakunzi ba Akejo Media bamenye neza neza wo turi kumwe ariyo? Ego reka ntangure ndaramukije abakunzi ba Akejo Media aho muri hose. Ku mazina nitwa Blaise Ndayishemeze. Ndi umujene afise ubwene bw'igihugu bw'u Burundi. Ego ndi Umurundi. Mvuka ngaha nyene Burundi. Mu ntara yahe? Mu ntara ya nziza. Oya ubu ntikiri intara, mu ntara yagutse ya Gitega. Oya itaraba intara ni hehe? Ni mu ntara ya Muramvya. Murakoze cyane. Blaise Ndayishemeze, umusore Umurundi wo mu ntara ya kera ya Muramvya, ariko mu ntara yagutse ya Gitega. Arangwa niki ahari? Bindanga hava bingora gutora, ariko nyine bisanzwe ndi umuntu nk'abandi, mvyuka nk'abandi, ngakora ibikorwa bisanzwe by'amaboko nk'abandi. Nkunda akazi, nkunda ibikorwa by'Imana. Urakoze cyane. Buriya Blaise Ndayishemeze turi kumwe no munsi muri Akejo Media. Mu buzima bwiwe nibihe bintu bimuha umunezero? Ibintu bimpa umunezero abenshi barabizi, aho tuba, aho dusanzwe tuba turi, baramaze kubimenya. Ndanezerwa cyane n'umuziki, kuririmba no kuvuza umuziki. Nta n'ikindi kintu canke mu byo gufungura? Ntabwo iri mwiza mu byo gufungura, mu gutamba ukugirane? No, nibaza yuko ikintu ca mbere mpora numva kinezera, numva nyine ko ndiko ndabaho bien. Ni igihe mba ndi muri service ndiko ndakora igikorwa c'Imana, cyo guhimbaza Imana. Okay, murakoze cyane. Blaise Ndayishemeze, apart yuko muvuze yuko mukunda gukora, mukunda kuririmba cyangwa ibikorwa by'Imana,
ninde mu bundi buryo mu buzima busanzwe cyangwa akora uduki byifashe gute? Nk'uko nari nabivuze muri presentation, Blaise Ndayishemetse ni umuntu yavukiye mu ntara ya ruguru i Muramvya, avuka muri famiye y'abana 8 nkaba ngira 2. Mvuze ngo ndinde sindagera kuba uwo nshaka komba, ariko hariho icyo nshaka kuzoba. Kugeza uno munsi ndiko ndakora akazi, ndiko ndafasha abana b'igihugu ndamwigisha. Murakoze cyane. Reka rero ndabahe ikaze ubugira kandi muri Akejo Media mu kiganiro My Story. Murakoze cyane. Ndiza yuko mudufitiye byinshi kandi mufitiye byinshi abakunzi ba Akejo Media ariko badukurikirana barifuza canke n'umunezero n'ivyicubahiro n'ivyiteka gusangira nawe amajambo ugomba kubabwira canke ivyo ugomba kubaganiriza. Yego bitega ikintu gikomeye cyane. Buriya nka Blaise iyo tuko turavuga ubuzima wewe uwo buhangiye siguro canke ubuzima ubufata gute? Iyo tuvuze ubuzima je ndabisigura mu mico ibiri. Hariho abavuga ngo barashaka kurondera ubuzima bakaburondera n'amaboko yabo kandi bigaragara bakabironka. Ariko tugiye kwinjira neza mu mugambi w'Imana dusanga neza na neza bijya baba bafite atari bwo buzima. Mugabo kubera ko turi mu bantu turi le monde dans le monde matériel, dutegerezwa kuba tubifise na bijya bindi. Rero ubuzima nibaza ko ari ukuntu umubereho w'umuntu canke imibereho y'abantu, uko abantu baba bameze, uko abantu baba batekereza, uko abantu baba bakora. Murakoze cyane. Kandi buri muntu wese agira ubuzima, umuntu wese agira aho yaciye, agira aho yavuye naho yageze. Blaise, ushobora kutubwira cyangwa ukatuganiriza ku buzima bwawe cyangwa ku rugendo rw'ubuzima bwawe kuva ukiri umwana muto gushika uno musi aho ugeze? Yego, nubwo nyine akenshi usanga twaciye mu bintu rimwe na rimwe umenga biri funny, umenga biratwengeje, ikindi gihe ukamenga birababaje, ariko niko bimeze nyene ku isi, niko bitegerezwa kuba bimeze. Imiryango rero ntingana n'abantu ntibangana, kandi niko Imana yabigombye, turanayibishimira uko nyene we yabikoze. Rero nkuko nari nabivuze, je ndamaze imyaka itari mike nciye ubwenge, kuko ubwenge sinabuciye ubwo nyene nkivuka. Ndamaze imyaka itari mike nciye ubwenge, rero ndamaze kubona ibitari bikeye. Mu buzima bwanje narapfutse nk'abandi, ndakura barandera, ndacafise n'abavyeyi bose. Mugabo bivanye n'ubumenyi bw'abavyeyi n'ibyo baba batahura uko baba bo bakira iyi si turiko, nico kica kidetermina uko imibereho y'abantu itandukanye. Rero narakuze ndatangura ishure ndiga, ndaheza humanité, narize ndaheza bitanangoye d'ailleurs. Ndi kumwe n'abavyeyi banje baramfashije ibyo bari bashoboye, ndaheza. Hanyuma mugabo kandi ntaraheza nkiri ku ishure, mu ntara y'iwacu ya Muramvya turafise nyene umuco twisangije, usanga abantu benshi bakunda kuba batunze ibitungwa, batunze inka. Twarava ku ishure tukaja kwahirira inka, tukikorera ubwatsi, ibintu genre. Rero novuga ko twakuriye mu buzima bubayabaye, apana bwa buzima nyene buri hayi. Ndi mu bantu ngira batanguye singira, ndi mu bantu bahamya ko naratanguye kwambara ibirato ngeze muri 6e année. Yebo ikamba mbi. Ego ndakura, turahiga, turaheza gushika muri 2020 niho naheza humanité. Mugabo bwa buzima nyene bwa ruguru ndiyumvira, kuko narabona mu kibano uko abantu basanzwe babayeho, nkavuga ati kameme sinoguma fise bino vyiyumviro vyino environnement ndimwo, kandi nitwa ko naciye ku ishure. Hama niko kuca ndaba ukuntu umuntu yo kwiyungunganya, ukuntu umuntu yo decida kuva iruhande y'abavyeyi. Donc iyo umuntu ari
muri environnement kanaka birashika ugasanga aracafise ivyiyumviro by'aho hantu mu gihe twebwe tuba twakuriye ahantu aho tubona umuntu akomeye cyane aba ari nk'umwarimu nk'umwigisha muri primaire ahantu twaba tubona amatara ducako hejuru agenda ku nzu z'abafonctionnaire ariko uri umuntu waciye ku ishuri nyene uvuga uti foko nanje ngira ubuzima nkiyumvira nka determina ubuzima bwanje gushika yaho ipoto y'amatara izohagarara ku rupangi wanje ikururuka. Rero nkiri muri ubwo buzima narize ndaheza mpije amashure ndaraba ubuzima muhira dusanzwe tubayemwo mugabo ndavuga nti ibi bintu sinobigumamwo jewe kuko aba babibayemwo urabona barabikuriyemwo kandi ntibariko baradetermina pension yacu nabo nyene urabona ko atahantu na hamwe bashobora kwigeza niko guca mfata ingingo yo kuva muhira ngiye i Bujumbura ndindire ko notangura university ko narakunda ishure andi vraiment ikibazo cyo kwiga ntaco nigeze ngira darantreta ngifata iyo ngingo yo kuza i Bujumbura byavuye ku mibereho nyene dusanzwe tubayeho muhira ko nariko ndabivuga urumva ndi umuntu ubuzima ntabwo bwari bumeze neza ntabwo bwari buri sawa gose ndi mu bantu bize interna narize muri lycée hama mvuye muri lycée navuye mfise ibindi vyiyumviro aho umuntu bitakunda ko yambara impuzu cafuye bitakunda ko ushobora kuresista impuzu yacafuye rero kandi byari bigoye muhira ko bafata umuntu yahejeje amashuri kuza kumbwira ngo nje kurima bitavuye kuri volonté yanje ariko yarije ndabishatse naragenda nkabaherekeza mu mirima ariko atarije ndabishatse bikaca bibatsitaza ngumye muhira rero maze kubona numva imyidogo ya hato na hato babanga umuntu yamesuje isabuni twari tuzi ko tuza kuyimesuza mu ijoro ninde ndavuga ata ibi bintu sinobigumamwo ndaraba uburyo bukeyi nari mfise nubwo nyene twaba turi muhira hariho ibintu umuntu yashobora gukora akaronka n'ivyo 10,000 uko ndamanuka i Bujumbura naramanutse i Bujumbura ata muntu numwe nje gushikirako nico rero catumye numva noba umugabo mu vyiyumviro vyanje noba umuntu mukuru umuntu akuze ndashika par chance narashitse mu gisagara ndabona inshuti zo muhira abandi bantu bitakunze ko babandanya amashure bahevye twiga nko mu za 5e primaire ndashika ndabaramutsa hanyuma ndababwira ikingenza baca baranyakira mu ikundi yabo ndi mu bantu bakoze akazi no kwita kabi ndakite kabi no sinshobora kukita kabi kuko periode nari ndimwo karantunze karangaburiye karanyambitse karandihiye n'inzu nari impanze de mu bantu batoye ivyuma mu gisagara ca Bujumbura ivyuma vyaheze bantu bagendana umunzane waheze nawe nyene udafise ibiharuro bibona ati vya vyuma vyaheze ndi mu bantu babitoye iminsi itari mike ndashobora kuba narakoze ako kazi nk'amezi 8 gutyo amezi 7-8 kandi narumva ko ndabinezererewe kuko narashika muhira nkaronka isabuni nkaronka ico mfungura mu gihe abandi bantu bobo bari bafise nivo nk'iyo mfise batumva ko vyukunda ko umuntu afise diplome yoshobora kuja kurangura ivyuma ndakwibutse yuko ntibashobora kuja kugura ivyuma wambaye impuzu nziza kuko ntibabiguha bavuga ati we ntavyo tuguha uri kuratubesha nta nivyo ukeneye basi unabihamagaye bakasohoka bagasanga wateye fresher ntibanabiguha baca bavuga ati uyu n'umescro nivyo ukunda we ugura ivyuma rero ndashimira abantu bampaye ivyuma ndabizi ko mushobora kuba mukurikirana Akejo Media mwarakoze kungaburira hari hababa rero uno munsi ndashima Imana ko ako kazi naragahevye ngiye kugirisha inscription muri Université du Burundi meje kugirisha inscription hama papa wanje caragwara papa gwaye
agwara indwara imusaba kugurisha inka zose yaratunze kugira ngo ashobore kwivuza akire. Ndaraba none nini ko yagurishije inka zari kumfasha ku ishure, nzoca ndihigwa inzu nande, bizoca bigenda gute? Hanyuma bigenze uko nababwiye ko ndakunda gusenga, ivyo bihe byose nabicamwo senga Imana. Subiye inyuma gatoyi niwe nagurira ivyuma kuko iminzane yacu vraiment ntiyapima ibintu vyo. Naramubwira ati ufise umunzane wawe uzane tuwupime ko kuko uyu wanje ndabuzi ko wiba. Narababwiza ukuri. Rero papa maze kugwara nca ndasenga Imana, none bica bigenda gute? Jewe ndabandanya ishure canke ndarihagarika? Si Imana novuga ko tubanye neza cane, ntiyantereranye muri iyo situation. Hariho umuntu hari haheze une semaine mvuye gutora diplome, nagirishije amakonformite byose ndabifise mu nzu. Hariho rero umufrère wo ku Gatumba yaciye antuma ko mu petit frère wiwe araza muhira, arambwira ati umva wewe Trésor duhurire muhira. Hamanca ndaza turabonana n'uwo muntu, acambwira ati burya rero ku kazi iwacu bariko barangaja umwigisha, wewe rero wambwiye ko wize ivyo kwigisha, genda utunganye dossier uzane. Numva nyene umenga none ko je nari namaze kwiyandikisha muri Université y'u Burundi, ndaheba kwishure gende gukora akazi bimeze bite? Ariko mvuga ati antukangira ngo ni umugambi w'Imana. Ca ndagenda ndatunganya dossier, ndandika ikete, ndaheza kuryandika, mpejeje kuryandika ndaza kudepoza, baranyakirira dossier, baranayiga ko hageze ko biga ko n'izindi. Mugabo ahantu naboneye ko ari umugambi w'Imana nuko twakoze ikibazo turi abantu 102 bashaka bigisha 2. Maze kumva iyo effectif ndavuga none biragenda gute? Muri bano 2 no bandimwo canke sindimwo? Ndavuga ati muri 2 ndimwo, kubera ko ndizera ko inyenyeri yanje iri kiraka cane. Numva nyene ko nta kintu na kimwe dupfa n'Imana. Ndagenda ndasenga, mejeje gusenga ndaza ndakora ikibazo, ndapasa mu bandi. Hama nkoze ikibazo twagikoze jeudi, kujyana nababwiye ko nkunda ibikorwa by'Imana byo kuja kwishengero, gukorera Imana, guhimbaza. Dukoze jeudi haca hagera ko bazana ama resultat, jewe namaze kwigira kwishengero. Wabivuyemo? Twarakoze ikibazo vraiment cyari kigoye. Ikibazo cyari kigoye, ishure nkorera ko nyene ririfashe ririyemera cyane. Twakoze ikibazo kigoye cyane. Hanyuma barazana ama resultat, camba uwa 3. Bako bashaka 2, camba uwa 3. Baragira proclamation, baramuhamagara Blaise basanga yatorotse. Basanze nagiye, sinzi iyo byaciye mu bantu bari bahari, bampamagaye bagomba kunsubiriza n'uwundi muntu acarahaguruka. N'umuvyeyi wanje ndamukunda cyane, acaravuga ati oya ntimumusubiriza, ndaza kumuvugisha. Namubonye yakoze ikibazo, ndaza kumuvugisha, kumbure yoba yagize akabazo tutashoboye kumenya. Hanyuma acarantelefona mwijoro, arambwira we wiranze waciye ugenda, nivyo mwakoze ikibazo kigoye mugabo uri muri 5 ba mbere. Avuga ati c'est pas possible, n'ingenene byari byankubise. Hanyuma bukeye ndaza turakora pratique, baciye baduha pratique, dukore pratique. Bavuga ati ngira ngo umuntu yovyo bavyananiye, haraciye imyaka myinshi atavyibuka programme, uko twabajijwe ibintu nyene vya kera byo muri 6e ane ya kera. Hama turakora pratique, Imana ikiranyambika ubwiza muri pratique. Cambo wa mbere camba mboshe gutyo, ndaronka akazi, ubuzima buhinduka gutyo. Hama mpejeje kuronka akazi, narashoboye kuanaliza amahera baduhemba, none no mafaranga ubundi bwo azoshobora kuntunga yongere aze gufasha no muhira ko umva habaye ikibazo. Turasenga muri ico gihe nyene
turiko turasenga umuvyeyi wanje twaramusengeye araja no kwa muganga arafata imiti hama indwara irasubira hasi ubu arakomeye je mpora mbona akomeye duhura dutambana igisimba ameze neza. Ego Blaise murakoze cyane. Imbere yuko tubandanya mutubwira ibindi rikamba indababaze mwatubwiye yuko nyine mwakuze ubuzima butifashe neza muhira urakura uraja kwiga mu lycée aho umaze kuvayo ubona yuko muhira hasigaye hari ikibazo wewe utibwirije uje mu murima ntibakubwira canke byabatera isoni canke wewe nyene utabyishakiye ntiwagenda mbega kubera iki iyo umwana wo hiyo mu misozi yize afite diplome yaje ishure muhira iwabo basiga bamubona nko kumenga nyene ntakwiye kuja mu murima kubera iki kumenga kukubwira muje mu murima byabatera ikibazo maka wowe nyene wibwirije? Ku bisanzwe turi muri societe novuga ibintu by'amashure ko bitaraba develope neza. Rero iyo umuntu yize agaheza ishure bamukonsidera muri societe ko ari umuntu adasanzwe. Kuko urabona nk'abagurisha amatongo baca baguhamagara uze kubandikira abagize abita amazina abana hari igihe bagufaza none iri zina mfasha gutora izina risigura iki, ariko nyene biba bivanye n'uwo muntu wariwe na nuko societe arimwo imwakira. Rero iyo uri nko mu bantu ijana atanumwe ari diplome nawe uri diplome urumva ko nyene hari ukuntu biyumva bakubonye. Ego murakoze cyane. Nyuma yaho watubwiye yuko waciye ufata ingingo yo kumanuka i Bujumbura kandi umanuka udafite n'umuntu umwe kwakira. Ivyo bintu birakunze kuvuga ngo ku bantu bava ruguru yuko bakunze kumanuka i Bujumbura ata muntu umwe avuga ati turazinanye, nta muyomba, nta mamdogo, nta muntu umwe nyakira. Nikiya kintu caguteye intege? Ego ubuzima nabwo bwari bumeze neza ariko kandi uramanutse i Bujumbura nufise umuntu umwe kwakira, nufise aho ushikira, wari wifitiye ikizere kingana gute? Wabona iki mu vyumviro vyawe? Byari bifashe gute? Bon nyene byari sinovuga ko kwari ukwiheba ko kwari ukwiyahura mugabo ndavye mu banyeshure 1600 twigana imyaka ine twamaranye ata muntu numwe dushwanye ata numwe tugwanye antuka cohabitation n'abandi nari ndamaze kuyimenyera kubana n'abandi bantu neza nari maze kubimenyera. Rero nari nifitiye ikizere cyuko umuntu wese nshobora kwa front kashobora kunyumviriza vyoroshe bivanye n'ingene abantu bagiye batandukanye nabanye nabo. Wari wumva yuko uwari we wese umutumbere ukamuyagisha yokumviriza ko ashobora kunyumviriza kandi n'ubufasha mbere bwiwe akanabumpa. Watubwiye kandi ko waciye nabo mwiganye muri primaire ukija mu gakundi kabo. Mbega iyo bishika Blaise ntuhure nabo bantu ubuzima bwawe bwari kuba bumeze gute? Bwari kuba bwifashe gute? Wari kubaho gute muri ico gihe cyose? Kumenga biragoye kuba mu gisagara udafise umuntu wiwanje ngaho washikiye umuntu yakwakiriye. Iyo tudahura nabo sinababwiye none je ndakunda Imana ndazi ko ta muntu yari kunyima aho njyama kwishengera. Nta muntu yari kukwima aho uryama. None ico cize canke iyo motivation uyikura hehe? Kumenga uko kwizira kurarenze. Sinumva yuko nova mva dufate par exemple ndavuye mu Burundi ngiye mu kindi gihugu simfise aho nshikira, simfise ubunyakira, simfise umuntu umwe mvuga ati turazinanyeyo. Byava bingora. Ndashaka kutubwire ego ni Imana, urakunda Imana ariko ndashaka kutubwire udusigurire neza vyaje gute mu vyumva ati je ngenda ndafashe decision ndagiye simfise ubunyakira, simfise aho nshikira, nta muntu umwe tuzinanyeyo. Kubisanzwe iyo wanse gufata riske ntiguhusha yo iragufata. Rero si vyiza kwama wibona ahantu uri ahantu muri comfort urimwo. Ifo kumenya n'inyuma iyo comfort urimwo ko kandi habaho.
rero iyo uri muri découverte birasa gose n'aba entrepreneur iyo wanse gukora ikintu ngo wohomba ubura umuntu nyene uzopfukenye rero ni vyiza cane ko umuntu adesida akava mu bintu byose abona hama agashika muri ya situation avuga ati aha nta na kintu na kimwe je no contribuwamo ni Imana yonyene. abo bagenzi bawe bakora akazi akahe koba ariko nyene watubwiye nawe waciushikiramo bakora akajya nyene nabo bakanyigishije kubera utakazi nako boshobora. tubwire umunsi wa mbere uja kugakora byakugendeye gute? Umunsi wa mbere ugatangura? Umunsi wa mbere ndagatangura naragiye twinjiranye n'uyundi muntu mw'isite twabyita kwinjira mw'isite twinjiranye n'uyundi muntu ama ibyo twaronse twaragabuye kubera ivyuma twaronse twaragurishije amaduheje kugurisha turagabura benefice. Nawe nyene baravuga nyene bya vyuma byawe aho tuvuga gute? Bavuga gute? Kurya nyene uhora ubyumva ntibama baciye muri karite bya vyuma uko nyene ane kumenga ntibigusa umutipe asa nkawe. Reka tuvuge yuko utari bwakure nk'uko ubumeze cyangwa utari bwase ukusa ariko uko biri kose kudandaza ivyuma no kungene ugaragara umenga ntabwo vyari bihuye. Waronka abakiriya vyoroshe abantu barakira by'ukuri ko ari wowe uri kwadandaza ivyuma abantu bagufata gute? Bo kubisanzwe ni kibazo ca comprehension y'abantu bamwe igihe cyose uzicurondera uragiharanira. Nivyo muri quartier twarahora bakambwira uyo umwara bamamagara mwara urashobora kugura ivyuma usuko none isa gute no inzobe yo mariki ata amafaranga ufise woyijya ni illusion nyinshi ziri mu bajene kandi bategezwa kuba desillusione kugira bibavemwo muri ivyo vyumviro no vyita ko ari vyumviro bipfuye. Mu gihe jewe nshobora kubaho kwambara kurya nkariha n'inzu ata muntu nivye ata muntu nje kwescroka nibaza ko ako kazi sinovuga ngo ntikansa ahubwo ni kiraro kinshikana ku kandi kazi nenoca nicara sinari nababwiye muhira ko wasanga na message isabuni yabo nayoze kandi bumva atakintu na kimwe nabafashije navuze ati oya reka je ngende gutangura ubuzima bushasha ndabe ko bikunda. Niyo sabuni ndayironderera hama nja mbona birakunze Imana ko yarinze indema ndumuhungu ifoko ngira nyene responsabilité z'abagabo. Murakoze cyane tukiri ngaho nyene kudandaza ivyuma canke akazi kose gasa nkaho menga karagayitse simvuze ko kudandaza ivyuma bigayitse kuko byaragutunze byarakubeshejeho kandi akazi kose kakugaburira kakagerageza gusatisfeza amabesoin yose y'ubuzima kabara akazi kandi keza ariko tuko turavuga muri social umenga nakazi kagayitse nakazi katagaragara neza. Hoba hariho ingaruka zimwe kuba karaguhaye canke abantu kakubujije kuko uri nk'umujene birashobora gushika ugashima nk'umukobwa udandaza ivyuma sinibaza yuko biba vyoroshe kumutumbera canke biba vyoroshe ko yakira ico uri kuramubwira. Turetse n'ibyo ku ruhande rwawe tuve mu vy'inkundo nibiye bintu kano kazi gashobora kuba karakubujije canke katoroshe kugira ngo ushikire ivyo wifuza. Bo reka mperega ahantu mu kishuri ico kibazo ingaruka ntizobura kubera ko hariho abantu badashobora kukwakira nk'umuntu w'umunyakuri cyangwa w'umuntu nyene basiyo bafise mind yiyumvira neza. Mugabo nk'ivyo byo kuvuga ngo umuntu yumva yari kunkunda hama kacanya nka kubera ko nguri ivyuma uyo n'ubundi suwi wanje ni nk'umumekanisye uri umumekanisye na example ngira ntange uri umumekanisye ukora imiduga canke uri umufundi mu ijambo rimwe ntushobora gukunda umukobwa yanka amarangi. Yukundanye n'umukobwa yanka amarangi
menya yuko uzokwama umutsitaza iminsi yose kubera azokwamaza gutora n'amahera ya rasiyo irangi ryakuzuye imibire ryakuzuye ko ku ntoke ku mpuzu mugabo iyo rero ukeneye umupartenere utegerezwa gutora umuntu yumva ko anezerewe bijya nyene nawe urimwo nuko urakoze cyane Blaise muri kino gihe hariho ugwaruka batari ruke rubayeho mu buzima budashimishije reka tuvuga ati mu buzima busa nk'ubwo nawe wari ubayemwo ugikura kuva ukiri umwana urakura gushikura b'umusore uraheza imanite uhitamo kuzikujumbura rero hariho abantu benshi bakiri muri ubwo buzima gushika no munsi kandi bakuze hariho abantu baguma umenga biteze abavyeyi ubufasha bwose biteze ku bavyeyi canke ubuzima bwabo bwose babona ku bavyeyi ntibagomba gukura amaboko mu mpuzu ntibagomba guhindura ivyumviro ntibabona yuko umuryango wonyene umukeneye abo bantu wobahanura iki ufatiye ku ntaye y'ubuzima bwawe ibyo wagiye uracamwo n'ikihe kintu wobahanura n'ikihe kintu wobabwira imiryango y'uno munsi novuga ko itari mike ntiyishoboye uriko uraraba n'ibiciro y'iki ibintu biragoye cyane ino abajene dukwiye gutahura si mu bazungu aho umwana avuka bamwugururije konti ino ni muri Afrika ni mu Burundi dutegerezwa gukora kandi je ico no bahanura no kubabwira yuko isi nini niya ntigarukira Muramvya ntigarukira Gitega ntigarukira Ngozi ngaha hafi ni hanini bagira ivyumviro vyagutse beexploiter nuvuga ubumenyi bwabo babukoresha hanyuma umuryango uyubu nta kintu ushobora gufasha rega si nka kera ko wakura hama babonye ko bakuze bakanakubakira inzu bakagukwera ariko burikwera uripangira kuko nabo bakanibaki ukiyubakira inzu ibintu nyene byarahindutse cyane jewe novuga ko bokura amaso ku by'imiryango ariko bakarabaho umuryango ugeze bakamenya bati nous sommes les actifs qui restent dans la famille nitwebwe aba acteurs dusigaye dukeneye rero kwagura umuryango wacu uve muri no situation urimwo hama dushobore kubaho mu buzima bumeze neza murakoze cyane hari n'abandi bantu usanga bivanye n'ubuzima barimwo cyangwa ivyo bariko barabona bigatuma baja mu zindi ngeso zidakwiriye kuko hari abantu ubwabo basongera isibe ubuzima bwabo iyo mvire umuntu arabayeho nabi ubuzima bwe ntibuhagaze neza akaca aja mu bintazi bya bindi byo gukwega abandi kuboregwa abandi kuja mu bubandi bwo kwiba abantu bwo gufata nabi abantu kwescroka abantu n'ikihe kintu wababwira nibaza umuntu yishoye mu biyayoramutwe aba yabuze umumanta aba yabuze umuntu amushobora kumurongora mu rugendo nivyo bavyita ngo no kwigabanya stress ariko nagugabanya stress ya 30 secondes hamukaca winjizamwo virus muri wewe ya 30 rero biragoye cyane ko umuntu ashobora gukemura ikibazo ciwe mu kunyura umogi canke mu kuboregwa kubera uhejeje kunyura umogi nta n'ibihumbi 2 winjiza ahubwo birayagutwara rero nta na kimwe bifasha abantu bose bafata ibiyayuramutwe ndabaciye n'intege banashaka nta hamwe bashobora kubishikana nta n'ikintu na kimwe bashobora no gukontribuwa muri societe apare yo ku buzima bwabo ntacyo bashobora kwishikana kandi nta n'icyo bashobora gufasha societe mu gihe societe twebwe ibitwiteze ko twari twebwe dukwiye kuzana impinduka muri yo murakoze cyane nka Blaise Ndayishemeze n'ikihe kintu canke n'izihe ntege wotira urundi rwaruka rubayeho mu buzima wigeze kubamwo canke ibyo waciyemo byose bikagushikana aho ugeze kuko aho wavuye siho kiri uko wakuze ubu siko vyifashe ko ubu uritunze kandi deje watubwiye ko ufise n'akazi uri umurezi uri kurera abana b'igihugu bokora iki bobaho gute muri kino gihe kumenga ubuzima burazimvye ubuzima ntibuzimvye ubuzima ntibuzimvye ahubwo
abantu nibo badashaka gukora. Ego. Nagira ndabapartage kantu gatoyi, narigeze kuba mfise ideni rya 1 million truwasa kandi nategerezwa kuririha mu mezi 2. Amafaranga duhembwa vraiment ayo mafaranga nayo nari kuronka mu mezi menshi. Tukorera amahera nyine ndayita make entre parenthèses, ni make. Ubwo umuntu wese aguhemba umushahara nyine aguha inyungu zo mu byo wamwungukiye, aguha igice udusigarira two mu byo wamwungukiye. Jewe novuga ko ubukene sinobushigikira cyane ngo nibwo ngo butumye ngo twebwe ngo dukena ngo tuba muri zino situation, ahubwo ivyumviro vyacu n'ivyumviro by'abatwibanjirije imbere nibyo bitari byugurutse kugira ngo dushobore gukora entrepreneuria dutera imbere. Novuga umuntu wese ashoboye kuronka amafaranga uko yoba ameze kose, gerageza amafaranga yawe uyavyazemo umusaruro. Ayo mafaranga ya 1 million truwasa narayarondeye mu ahantu hose sanzwe ndondera amafaranga, ndayakwiza mu kwezi n'inusu. Rero ikintu cama cica abantu, cica ugwaruka, cica n'aba entrepreneur, nukuronka amahera imbere yuko baronka ico bayakoza. Iyo uronse amafaranga imbere yuko yakoresha, ayo mafaranga barayo kurya. Ego. Rero iyo wamaze gukreya ikinogo ucuyashiramwo, bidoroshe cyane ko amafaranga uriyaronka mu nyuma hanyuma ukacuyashiramwo hama après xta ugasanga yarungutse. Rero abajene abandi bantu bakiri mu buzima nyene bayabaye nabaha courage bakore bambara inkomezi hama bagabanye consommation abusive. Consommation abusive, ça veut dire quoi ku bantu batabitahura neza? Novuga ni nama consommation atabakenewe. Ama consommation adakenewe nko kuja mu anniversaire. Kuja mu anniversaire. Ego. Ibindi bintu hajya mukunda kugira nibiki? Gama bright shower. Ibyo ni ibintu biri facultatif. Si ibintu byo guca ufata nimba uhembwa uronse nk'ibintu ukora ukaronka 30,000, umugenzi wawe hari akacagira anniversaire ukacumuha 10,000, hama usanga waguze n'amamega wagize niki. Ibyo rero ntibiba bikeneye mu gihe ukiri umuntu wo hasi ushaka kuzoduza ntuze economy yawe. Novuga yuko boreka izo consommation, ibijya bintu by'ibigongwe urahuye na muyomba warugiye kurangura irengarenga mu isoko ukacumugabira 5,000, hama ibyo 5,000 ntuze kudetermina handi hantu uza kubikura. Novuga bijya bintu ko ari amakosa, mugabo mu gihe gikwiye birakenewe rimwe apana imisi yose. Nibyo twise consommation abusive. Ati rero ni biza ko umuntu asohora amafaranga ariho ahandi hantu yiteze agiye asohoye. Yego. Kumenga atugiye mu ijambo ry'Imana gato biza gukorera Imana canke gutanga mu gihe office utiteza yuko uhavuro nka yandi canke utiteza yuko uhavuye asubizwa. Mu byo gukorera Imana, mu byo gufasha sava. Ego. Aho ni bon, mugabo navuze muri nene nka anniversaire ukabisanga uri obligé gutanga 20,000 muri anniversaire y'umuntu, hanyuma na gift ku ruhande. Mugabo je nk'abantu bakora ama anniversaire je nagira ndabahetwiyo imwe bashobora kubitungiramo. None ufashe office group y'abantu desa, umwe wese aguhaye 20,000 nangahe? 400,000. Yeah. Office group y'abantu desa. Umwe wese aguhaye 20,000. Ni 2,000,000. 2,000,000. Imbaze imiliyoni 2 ukabiza kuzigura keke ukacuza kuzirya zose zigaca zihera ejo ukaba wavutse bikaba byahitse. Mugabo 2,000,000 ugiye mu marambya canke hari yaruguru mwitenga canke hiyo onya mu ruziba urashobora kugurura yakabotike ugakora. Ati yotegura surprise ya anniversaire canke urubanza bwa anniversaire ntaruko akacagenda kuda parcelle. Yo yatoza ahije kuyatoza bakayamuha amakababwira bere data jewe sinshobora kuguma ngifeta anniversaire atanu miliyoni mfise basi.
ndumva iyo business wayifashe. Blaise, dusubire inyuma gatoyi. Warabaye vya vyuma mwarabu, uraza buke urandika ikete basaba akazi, ubu uraronka akazi, ubu uri murezi, uriko urera abana b'igihugu, uriko urera abana b'igihugu. Ubu Blaise yibona nkande, Blaise afise izihe ntumbero z'ubuzima ubu. Dufate yuko kare wiyumvire vya kirya gihe nyene, ariko pour le moment warabaye uwundi muntu, deja ubu uri ouvert, urabona kure. Blaise abona iki? Blaise yibona hehe? Aho mfatiye ku condi uno munsi, kujya nabivuze ngitangura, hari hantu ushaka kuba, ushaka no gushika. Aho nyene niwo tugomba ko udusangiza. Aho nshaka gushika, ndiko ndabitegura, kandi Imana ibishoboje bizokunda, kubera ko je ndizera ko Imana yampezagiye, kandi imihezagiro yose yano mw'ijuru. Rero uko bukeye mba mfise ukuntu nateguye ko mbaho, ndafise nk'uko mba ndiko ndiyumvira. Rero aho ntushaka gushika, shaka gushika ahantu nibona ndi umuntu afise ibimukwiye byose, ata muntu ntega amaboko. Je n'ubu kuba mpembwa ku kwezi ndabyita ko ari ugusaba, kubera ko amafaranga bampa ntabwo ahuye n'umwanya wanje ntanga. Sindabavuze nabi, ariko ndabashima cyane. Rero umwanya mba ndiko ndatanga, ndiko ndakora muri entreprise y'umuntu kanaka, uratandukanye cyane n'umwanya no gutanga ndiko ndakora muri entreprise yiwanje. Nshaka kuba umuntu ari autonome, ari independant, donc nigaba nikoresha. Nico numva cyo himbara umutima wanje, ko hari n'igihe ntegura nko kuja mu gikorwa c'Imana, ugasanga narose nka invitation ya ruguru canke hanze y'igihugu, bikanka ko ngenda kubera ko nyene mbafatiriwe n'akazi. Rero igihe cyose numva nipfuza gushika ahantu, naramaze iminsi mike ndiko ndibaza kubera iki none boss ampemba kandi nawe adahembwa. Boss nta muntu amuhemba, mugabo jewe arampemba. Ndaraba navuga none afise imitwe ingahe, afise umutwe umwe nk'uyu nanje mfise, shobora kwiyumvira nk'ibyo yiyumvira, wanashaka nka namurusha kwiyumvira ibyo nawe yiyumvira. Nico campushije cyane mu gutegura. Iyo ndiko ndaja sinovuga ngo nuno mwaka canke niwe mwaka uza, mugabo umunsi vyashitse ibitigiri uko ndabibona azakumva nagiye. Basezera nzo kwandika ikete kuko nyene nanditse nje gusaba, nabwiye ati mwarakoze twabanye neza kandi vraiment tubanye neza. Ariko numva noja kubandanya nanje ku exploiter mes compétences. Tumva ari byiza, reka tuvuga ati Imana igushikane ku ndoto zawe, cyo ku byo wifuza gushika ko icyo kimasa nyene wibona ko Imana ikigushikaneko. Blaise, twari mu kiganiro cyitwa My Story canke intahe y'ubuzima. Burya mu buzima hari intahe nyinshi, hari abantu baba bace mu bihe bitandukanye, mu buzima butandukanye, cyangwa mu bibazo bitandukanye, yaba amagwara, kubura babo, kubura abantu b'ikimazi, cyangwa ibintu by'akazi, ibintu nyene by'ubuzima. Aziko mu buzima haba ama challenge menshi. Ndagomba umfashirize abakunzi ba Kejo Media canke umuntu wese ariko ahadukurikirana, ibihe nivyoroha, ibihe nibigenda nk'uko umuntu yifuza, kandi ati Imana yishura umuntu wayo ku gihe yishakiye. Nikiye kintu canke nakaye kajambo k'indemeshanyo wobabwira unafadikanije n'ubuzima wowe ubwawe waciyemwo, n'ingene bwagiye buraduga buke gushika uno musaho ugeze? Icambere coco bomenya abakunzi ba Kejo Media canke abandi bantu bose bazoshikirwa nino ntahe, nuko bomenya ngo burya ubuzima bumeze nk'igitabo. Hariho igitabo usanga kivuga inkuru, ugashikira inkuru iryoshe canke inkuru ibabaje.
rero iyo uri mu buzima novuga ko bukiri hasi no babwira nti bagira ukwihangana no gupersevera bashishikare gukora no kurondera Imana. Je mu gihe namaze narabonye ubwizigirwa bw'Imana. Narasenga Imana hamikanyishura. Ariko ico mwomenya cyo nuko no mubebe yavutse ntavuka afise amenyo mugabo kandi amenyo abayafise igihe cayo nico kitaba kiragera. Ntaja kuyagura mu isoko haragira igihe ukazabona amenyo aratibutsa araje. Rero ubuzima umuntu arimwo amenye ko atariko bizohora ejo canke nuno munsi canke mu kanya gatoyi ubuzima bwohinduka. Urashobora kuba uri umuntu uri hasi ejo ugasanga uri hejuru. Na kujya vyagenze kuri Mefibosheti yaranikiye umugari hariya anya kure bahita gute mbere yarari Mefibosheti yaranu kure. Hama umwami Dawidi acariyumvira ati burya nta muntu yoba yarasigaye ndamugirire neza ku bwa se wiwe ko se wiwe nanje yahora mburire imburi zo kwa Sawuli ko Sawuli agomba nyice akaca bimbwira. Hama baca basanga Mefibosheti aracafise Mefibosheti bwiwe nyene ari inyuma y'igisagara yari kimuga. Baca baramuzana bavyumvise yavuze mwami we burya ntugomba unyice kweri yasingira ndakwice ngoma ndakugirire neza kubera ko so wawe nanje yarangiriye neza. Aca aza gusangira n'umwami. Rero umuntu wese muri situation arimwo akanya nakanya birashobora guhinduka. Ifoko wizera Imana hama usenge ureke ibintu byo kwiyanka byo kuja kuraguza byo kuja kunkura umugi niki ukurikirane inzira y'ukuri ariyo yo kwizera umwami Yesu bica bigenda neza biroroshe cyane. Yego kandi bongere banakore cyane kugira ngo bikunde. Ico cyo gusenga udakora n'ubundi uri kura hari n'abantu basuzugura akazi. Aho nabo bambwiriye iki? Nta kazi na kamwe ko gusuzugurwa kahari. Ubuzi bwose iyo buzana amafaranga nibaza ko ubucafu reka mvuga akantu kamwe nibaza yuko intuze inzara irajyana cyane gusumbya uburuhe uko bwojyana. No umuntu wese afise inguvu zo gukora nagende kuri Mendevre atonde baguha akazi ukore akariko kose wewe uvize amafaranga aho vyoca hose uvize amafaranga amafaranga yarose ubone gusatisfeza amabezwe yaho bizokorohera cyane na cyane ko akazi gato y'ikazi n'akanini. Yego wow rakoze cyane Blaise reka ndagushimire. Nani ndabashimiye cyane. Mwakoze cyane kudutera iteka muri Akejo Media kandi mukemera kuza kutubwira ubuzima bwanyu. Burya winzo ubona umuntu yemera kuvuga ubuzima bwiwe aho yaciye akemera yuko nababandi atifuza ko bamenye ubuzima bwiwe babumenya nuko bayagoye agaciro. Vraiment wakoze. Nani ndabashimiye cyane. Reka wanda gusaba akajambo kamwe cyangwa tubiri kwa kunzi ba Akejo Media bariko badukurikirana. Numva no basezera. Yego ndabasaba gukunda nyene ibiganiro bya Akejo Media. Je nagenda babwire ko ndi mufana wa Akejo Media kubasumbya mwese. Rero mu bakurikirane n'abantu bafise imbona kazoza kugwaruka ku bantu bose Imana yabazanye mu gihugu cy'u Burundi bikenewe bikwiye mu gihe nyacu. Wow urakuze cyane. Nanje sinongeye navuze kuno mutumire wacu ego yitwa Blaise Ndayishemeze ariko a part y'ivyo a part y'inahi yatubwiye ni umuririmbyi wa gospel. Next time tuzamutumira tuvugana ku byerekeye gospel.
atubwire ingene n'ibyo kuririmba byafatanye n'ubuzima, atubwire ingene byo kuririmba byafatanye no gutwara kuja kurangura ivyuma, agendera ahamagara vya vyuma yongera agiramo na travail, niba utakora ama travail yabera aho nyene arakoze cyane. Rero icyo gihe tumutuma ko atuganirize no kuvyerekeye igikorwa ciwe Ingabire yiwe, vraiment umuririmbyi mwiza abikora neza, yuzuye ubushobozi bwa Kristo. Vraiment yarahezagiwe, aririmba bien, ariko aririmba udahezagiwe uba waje utiyejeje. Nibyo sinzi, ariko nyene birashika ko na Yesu hari hano yagiye avatana gitangaza no kimwe akoze. Bivana n'abantu nyene nkuko mwari mubivuze, bivana n'ingene umuntu yakira. Wow, reka ndabashimire mwese bakunzi ba KG Media, mwakoze kuduhitamwo. Vraiment hari ama media menshi, hari ibikorwa byinshi, ariko mwafashe time muhadukurikirana muratwumviriza. Reka ndagusabe nimba watwumvirije neza, twandikire muri commentaire nimba hari ikibazo cyangwa nimba ari akantu tatahuye neza, utwandikire muri commentaire kugira ngo next time tukavuge ko cyangwa tugakosore uzoba ukoze. Kandi wongere tubwire mbega umutumire wacu wamubonye gute, umutumire wacu nakaye kantu kagufashije mu vyo yavuze byose, nakaye kantu kaguteye intege, nakaye kantu kagukozeko, byose twandika muri commentaire. Nongera ndabasaba mugire subscribe canke sabone kuri KG Media no ku mbuga zacu zose, nababwiye Facebook page, Instagram, TikTok na X, mutugire follow kugira ngo bikunde ibiganiro vyacu. Muyikwikane neza kandi mwongera munadusupportinga muri gwa rukundo, muri bwa bumwe n'ababwikamwe ba boss bacu. Rero naho butaha tuzosubira, cari ikiganiro My Story na mutumire wanje Ndayishemeze Blaze na Jebekeza Fleur ya Audrey. Ciao ciao. KG Media, Wow! Iraruhura, itanga amahoro, itanga umunezero. KG Media.